kubona nitsi vy'indero psychology hanyuma nkaba ndi umuvuzi w'inkwavu. Jewe novuga yuko ikintu catumye niga kuvura inkwavu nuko napfishije inkwavu nyinshi. Napfishije inkwavu nyinshi cyane. Haragera igihe ndondeye umuntu aza kuza kuzimvurira akazivura muka nkabona nta kivuyemo zikabandanya zipfa. Ivyatsi rero kirazira guhura ukwavu ivyatsi bikanye canke ivyatsi biri ku mwanda. Kenshi abantu babonye ndiko ndaronga ivyatsi by'urukwavu barantwenga mugabo cemba nzi ico ndiko ndakora. Kirazira guhura ukwavu ivyatsi bikanye canke biri ku mwanda. Ico ni ikintu kigira kabiri havuye ivyo kuzubakira. Ica gatatu utegeza kumenya mbega urukwavu ruvyara gute canke rukeneye iki kwavyaye. Abarundi benshi canke aborozi b'inkwavu mbaze kubona bakoresha mire boîte ani no kuvuga bijya bisanduku bashire urukwavu ruvyariramwe. Twebwe ntavyo dukoresha. Bijya bisanduku ugishizeyo ntushobora kumenya kwa kana gakomeye, ntushobora kumenya kwa kana ariko karonka ntanakimumenya. Uzosanga zapfuye. Twebwe ibanga rero dukoresha ngaha hari ingwara zishika 4 zose zerekana ibimenyetso vyakuto. Muri ico gihe rero utari umuhinga wavyo usanga uri kuravura imwe kandi bari kuvura iyindi. Ingwara ya mbere yerekana kuto ni ingwara yo yitwa coccidiosis. Ingwara yindi yerekana kuto ni ingwara bita enterotoxemia. Iyindi yerekana kuto ni ingwara bita colibacillose. Iyindi ngwara yerekana kuto ni inzoka. Izo zose zerekana ukucibwamo. La majorité benshi bavuga yuko abo zikunze gupfa zipfa zitarashika hagati yuko zivutse nuko zima. Donc ico kiringo c'amezi 5. Umuntu yokora ikibwira ngo uko gupfisha cyane bigabanuke. Reka ndabaramutse bugira kandi turi mu ntara nziza ya Bubanza neza imusigati aho twaje kubonana n'umwe mu ba entrepreneur bakomeye asanzwe yorora inkwavu. Ni kuvuga ubumenyi afise burashobora kuduhereza ikintu gikomeye cyane. Afise ubumenyi bwo kuvura inkwavu kugira ntizife cyane ntizife gose. Aho benshi mu borozi b'inkwavu bagira ikibazo cyuko inkwavu zipfa hakiri kare zikiri ku mezi 5. Wewe arafise ubwo buhinga n'ubumenyi bwo kuzivura ntizipfe. Muri rusangi turi kumwe, reka tuze kugumana aze kubereka uburyo ki abigenza mu kuzivura. Murana n'imvura ikiragwa ntivyoroshe ni no mu mbeho nyinshi, ariko turaza kuraba ko tubigenza tuze kubikora nta kibazo. Mwe gusa ni mugumane natwe. Twatembereye ni mwishuri ry'ubuzima bugira kandi rya shuri imwe ritwigisha kubaho ku munsi kubaho n'ukuntu twaba batunze n'abagwiza tunga. Gumana natwe rero. Okay, yes. Tubaramutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Jewe niwo mdishanjuma. Kano kanya Agaciro Media ifatikanije na Buja Town TV twagendeye mu ntara ya Bubanza neza turi muri commune Musigati. Niho tugendeye uno mutama mubona mbanye no gutangana no kuntu yambaye. Mutatu kuramutse cyane. Ndabaramukije. Ego. Akazina kanje nitwa Bikira babona Auguste. Abandi umwigisha. Bigira babona? Bikira babona. Kumbe batabona. Ego. Abanigisha kuri Risabu Kinga hanyene muri commune Musigati ntara ya Bubanza. Ego. Okay, murakoze cyane Auguste. Twaje muri no ntara yanyu ni commune yanyu tugusanga mbere ku kazi aho musanzwe muri abarezi kugira mudusigurire abarundi badukurikirana bari mu Burundi no hanze yabwo kuko ibintu kijanye n'inkwavu n'umugambi mushasha abarundi benshi bagiyemo mbere benshi bagashira muri mitaye myinshi ariko hagoma hazi ikibazo c'uruhombo gupfisha inkwavu korora inkwavu koko ni ikintu coroshe. Murakoze. Ego nkuko mubivuze korora inkwavu n'umugambi wa leta kandi uri kurakorwa mu gihugu cyose ariko korora inkwavu ntivyoroshe. Korora inkwavu ndabivuze mu gifaransa pour être un éleveur de lapin il faut être intelligent et infatigable. No kuvuga bisaba ubumenyi cyangwa ubwenge bisaba ubumenyi bikasaba kandi no kutarambirwa. Ivyo bintu bibiri utabishoboye ntushobora korora inkwavu. Ku kibazo rero mumbajije muti
mbega umugambi w'inkwavu umeze gute, Mm. urimo ingorane zihe. Mm. Nagombe manze mvuge ibintu bine umworozi w'inkwavu abwirizwa kumenya mbere yuko akora uyu nutse umugambi. Icya mbere, umworozi w'inkwavu ategereza kwanza kumenya uko bazubakira. Nitwamara gushika ajya kwiraro muraza kubibona, urukwavu kugira ngo rubeho neza birasaba yuko akazu rubamwo kaba gafise imetero ku 50, nukuvuga ubwaguke 50, uburebure imetero. Amaja hejuru naho hotel hategerezwa kuba hari 45, hagati ya 45 na 50. Muri ico gihe rero urukwavu ruca rwisanzura. Urukwavu ga mutaro ushobora kuba ahantu hangana na 1 metre mu gihe kaje by'ukuri sanzwe bibamwo gakwavu kamwe. Yekome burebure ni metero, ubwaguke ni 50. Ruca ruvyarira y'ubwana bigatuma ubwana bwigina amatavu ukamererwa neza. Ego nuko mutama nkuko omdishanje maje kuri kubaza burya korora inkwavu ni ikintu kitoroshe, ni ikintu kandi gisaba ubwenge no guhozako nkuko watanguye ubisigura. Uno munsi rero tukaba twari twifuje kuza kumenya bimwe mu buhinga musanzwe mufise mu korora inkwavu. Yekome. Jewe niraja nkaba ngira ndakubaza akabazo gatonya cyane. Yeko. Uno munsi benshi baja korora inkwavu bafise tuzikeneyemwo agafaranga n'ivyo, ariko wewe uri muri bamwe bake mu Burundi babifisemo ubumenyi bwinshi cyane, kandi turiko turumva wona twigisha kandi ukigisha benshi. Mbega korora inkwavu wabitanguye ryari? Murakoze cyane. Korora inkwavu je nabitanguye mu 92 niga mu mwaka wa 6. Niho nabitangura umugabo nkuko abandi bose umugambi ugitangura usanga umuntu ahura n'ingorane narazorora zikaguma zipfa. Umugabo noye konkuru noye ikibazo ca leta cyo kuja mu mwaka w'indwi narasenze Imana ndayisaba yuko yozonyereka igitumye inkwavu zanje zapfuye. Uko nize mu w'indwi mu 8 kuduka igihe cyose mbonye ahantu hari igitabo kivuga by'ubukwavu naca ndagisoma, naca nandika ivyo nkuyemwo avyandika mu gakarne. Ndaduka mpeshera amashuri yanje mu 2003 naragiye ku kazi nca mbona umuntu afise igitabo kindi kivuga ivy'ubworozi bw'inkwavu cari casohotse mu 91 gisaba abigisha mu mashuri mato mato kwigisha ivy'inkwavu mu mashuri mato mato. Muga ico gitabo naco nigeze mbona ndakibonye nsanga kirimo ubundi bumenyi, nca rero mvuga nti uburengo menda bitangure ndabikora ndi umwarimu mfise umugambi wuko abanyeshuri bose nigisha bo baborozi b'inkwavu kugira ngo amahera y'ishure kugira ngo ni forome amakaramu bashobore kuyaronka. Muga n'ubundi mpapfa nsanga ubumenyi bwari muri ico gitabo nsanga ntibukwiye zabandanije zipfa. Burya rero ngiye muri kaminuza mu 2011 bandanije ngira ubushakashatsi nsoma ibitabo byo kumenya ukuntu umuntu yorora ubukwavu ntibupfa. Ushika uno munsi rero naranditse gatabo impapuro zishika 17 z'ukuntu umuntu yokorora inkwavu hagapfa nke zishoboka, kuko murabizi nta muntu yokinga urupfu, birashobora gushika ikintu kigapfa. Ndaza kubibabwira ari ingwara urukwavu rufashwe rukerekana ibimenyetso rubwirizwa gupfa, umva ngiye nshobora kwikinga ucuvura izisigaye. Rero gushika uno munsi naranditse agatabo ukuntu borora inkwavu gashobora kamfasha jewe gashobora gufasha n'abandi barundi benshi. Murakoze. Ego nuko ubwo uratubwiye urugendo ubwo gutangura korora inkwavu aho gushika uno munsi uri mu bantu babifisemwo uburambe, kandi uhejeje no yagira utubwira ati neza neza kugira urukwavu rubeho neza rutegereza kuba mu kazu, novuga kazu kama santimetero 50 ku metero imwe, aho aba ari gitangaza. Koko uno munsi usanzwe uri mu bantu bize ibijanye n'ubuvuzi bwo kuzivura kugira uzikinge gupfa cyane? Murakoze cyane. Biranatangaje kubona nizi vy'indero psychology hanyuma nkabandi umuvuzi w'inkwavu. Jewe no bavuga yuko ikintu catumye niga kuvura inkwavu
nuko napfishije inkwavu nyinshi, napfishije inkwavu nyinshi cyane. Haragera igihe ndondeye umuntu aza kuza kuzimvurira, akazivura muga nkabona nta kivuyemo, zikabandanya zipfa. Nca nigera inama yuko nkwiye kwiga ukuntu bavura inkwavu. Ivyo navyo navyize gute? Nari mfise muri icyo gitabo canje, nari mfise ingwara n'imiti, hari handitsemo ingwara n'imiti. Mugabo iyo miti ikaba atayonzi. Nabwira umuveterineri ati wombonera uyu muti urawufise ngo mvurire urukwavu. Agaca ambwira ngo uyu muti nawo mfise, ngo mugabo uyu ngo ndafise uwundi ukora nkawo. Yarupfura nkabona ruruhiye gupfa. Nca mvuga nti iyi miti rero isanzwe iri mu gitabo canje, ngomba ngende Bujumbura kuri pharmacie vétérinaire ndayikure, hanyuma mbatse abantu banyitangiye imbere korora inkwavu, ndababatse amadoze canke se urugero umuntu yako yo urukwavu bivanye no ari rutoya canke rukutse. Nagendekera rero bamwe bakambwira ukuntu umuntu ashobora kuvura urukwavu, ngo munyere nje ndabwegeranya nje ntangura kuvura inkwavu. Ivyo rero ngomba mvuge ngaha canke ndiko ndavuga ngaha ni ivyo jewe nkoresha, nabonye yuko bishoboka. Ivyo ntarakoresha bimwe ndavyihoza, kuko mvuga ivyo nakoresheje bituma ubworozi bw'inkwavu bugenda neza, abandi ko ndafasha n'abandi. Murakoze. Nega Mota, mu bisanzwe urukwavu nibaza ko ari igitungwa gisanzwe icunguka, nkuko na leta no munsi irikirahimiriza abarundi kuzitunga. Mbere yo ivuga ngo kumuhana ntihabura urukwavu. Nega Mota, ko inkwavu zunguka cyane muga kandi zikanapfa cyane, tubwire rero abazipfa zifatwa n'ingwara zihe kugira zivugwe rero canke zikingiwe uko gupfa cyane? Kuko hari zipfa ku rugero runini cyane, hakugwa iki, bigenda gute? Murakoze cyane. Ubwa mbere ku rukwavu ikintu cya mbere no gukinga. Gukinga rero navuze cya mbere utegereza kwanza kukubakira neza. Maze kukubakira neza ucukira isuku dijanye n'ivyo zifungura. Murazi ko kenshi inkwavu zirya ivyatsi rero kirazira guhura urukwavu ivyatsi bikanye canke ivyatsi biri ku mwanda. Kenshi abantu babonye ndiko ndaronga ivyatsi by'urukwavu barantwenga, mugabo cemba nzi ico ndiko ndakora. Kirazira guhura urukwavu ivyatsi bikanye canke biri ku mwanda. Ico ni ikintu kigira kabiri havuye ivyo kuzubakira. Ica gatatu utegereza kumenya mbega urukwavu ruvyara gute canke rukeneye iki kwavyaye. Abarundi benshi canke aborozi b'inkwavu mbaze kubona bakoresha mire boîte ani, no kuvuga bijya bisanduku bashira urukwavu ruvyariramwe. Twebwe ntavyo dukoresha. Muri cyo zivyarira bijya bisanduku ugishitseyo ntushobora kumenya kwa kana gakomeye, ntushobora kumenya kwa kana ariko karakaronka nanakimumenya. Bose usanga zapfuye. Twebwe ibanga rero dukoresha ngaha, turagenda tukarondera ivyatsi byitwa ishinge. Ishinga abarundi benshi ndibaza barabizi biva ku nyuvu. Ishinge rero urukwavu ruri mu kuvyara turarisasayo. Ageze ko ruvyara ruca kwegeranya bya vyatsi rukabishira mu ikere, rugaca rushira ko kwaye rugaca ruvyarirako. Twebwe ico dukora turagenda tukaraba tusanze kwavyaye, tuca turinganiza neza ivyo rutakoze tukabikora, hanyuma tukaguma dukurikirana turaba yuko ubwana bukoma, dusanze bwapfuye tukabusubizayo. Ni kuvuga yuko ikintu cyose gishikira akana ku rukwavu tuba tukibona. Hari Mutama ndagucemije ijambo gato bavuga yuko hari inkwavu zidakunda konsa abana. Bigaca bituma twatwana cyo dupfa kubera ko byanze kose. Ico gihe iyo bishitse umuntu yokora iki? Murakoze cyane. Iyo urukwavu ikintu cya mbere abarozi b'inkwavu bomenya nuko urukwavu ruvyaye rutimunguye ni konsa. Urukwavu ruvyaye rutimunguye ni kimenyetso yuko nukonsa rutazokonsa. Ico ukora ni iki? Ucugenda ukisika amaganga yako mu maboko, ugacugenda bwana ukamungura nyina ngaha munda, ubwo ukasasa neza ukabusasira, ugacubushirako kandi ukabufuka kwa nyina, ugacurukurayo muri ako kazu, ucurukurayo ukarucana handi. Uca utsura bwonkereza rimwe ku munsi. Nagira mbwira aborozi b'inkwavu bonsa kabiri gatatu ko ari ngorane. Urukwavu konsa rimwe ku munsi. Donc ucuzura ru deplacer urugarukana gonsa usubira ukurayo. Neza cyane. Turarukuriye warushitse urutsa na wonkereza rimwe, uca wongera urusubizayo,
mu kurindira ko ubwana bukwitse imisi 12 ukwishije imisi 12 buba bwahumuye buba butanguye kugendagenda wanyina rero ucurusubizayo buca buza burakwirukako ko nyine bwiyonsa utabikoze mwene uko rutimunguye ubwana burapfa nta kibutsa. La majorité benshi bavuga yuko abo zikunze gupfa zipfa zitarashika hagati yuko zivutse nuko zima donc ico kiringo c'amezi 5 umuntu yokora ikibwira ngo uko gupfisha cyane bigabanuke. Murakoze cyane. Urukwavu iyo rukwicije imisi 21 ruriko ruronsa ubwana kenshi amaberebera bayagabanutse, nukuvuga ko baba bakenewe rero yuko ubwana buronka iyindi ngaburo canke imiti ibutuma bugira abasoda b'umubiri canke se umubiri ushobora kwigwanira. Muri ico gihe rero agakwavu gakwije imisi 21 ucutangura kugaha umuti wo gukinga inzoka na kuto coccidiosis na n'inzoka bita oxyire. Uyo muti nawo nubuhe ufata piperazine ugafata na amprolium ukavanga ugacutsura buha imisi 3 mu kiringo mwete donc ubuha imisi 3 ugacurindira ugasubira kubuha haheze indwi 3 mu gihe c'imvura mukatari mu gihe c'imvura urindira indwi 4 ukuvuga ukwezi. Ibyo rero cyo bikora gushika ubwana bukwitse amezi 3 ukwica amezi 3 ntibusubira gupfa. Nuko ubwo uraduhaye uratubwiye muri imwe mu nkingo bakorera ubwana bw'inkwavu kugira ntizife cyane. Mu kuborozi b'inkwavu hariho ibintu kenshi badakunda gutahura ku bijanye n'ingwara, aho hari ingwara nyinshi zikunda gufata urukwavu rugacibwamo. Aho naho kuba afise kwa kutamenya cyangwa kwa kudatandukanya ingwara ko nyinshi zitwa no gucibwamo numvise muvyitana kuto mwebwe dusigurire uduhe n'iryo tandukaniro ry'izo ngwara no kungene bazivura muri make. Murakoze cyane. Kandi babwire ingwara zishika 10 dusanzwe tuvura canke tugakingira inkwavu. Muce mwumva n'izo ngwara ziza kuto ko ziba zimeze. Muri make no babwira yuko hari ingwara zishika 4 zose zerekana ibimenyetso vya kuto. Muri ico gihe rero utari umuhinga wavyo usanga uri kuravura imwe kandi bari kuvura iyindi. Ingwara ya mbere yerekana kuto ni ingwara yo yitwa coccidiosis. Ingwara yindi yerekana kuto ni ingwara bita enterotoxemia. Iyindi yerekana kuto ni ingwara bita colibacillose. Iyindi ngwara yerekana kuto ni inzoka. Izo zose zerekana ugucibwamo. None mu gihe zose zerekana ugucibwamo zivugwa kumwe wozitandukanya gute kandi rufatwa rucibwamo? Murakoze cyane. Hari ibindi bimenyetso rero hejuru ya kuto ucuraba nko gushinga ubwoya nko kukinsya z'amenyo no kuvuga kutyekanisha amenyo. Mu gitabo nanditse muraza kubibona muraza kubibona. Umaze kubona ikimenyetso cya kuto ucuraba ibindi bimenyetso byiyongera ku kuto ukacumenya ingwara ucuvura yariyo. Akuto ni kimwe hari ibindi bimenyetso bica byongerako. Uheje kutubwira ivya kuto uko kuto gafata mu ngwara zine zose umuntu ategezwe kumengena zitandukanya. None izo ngwara uno munsi zindi zimeze gute, zitwa gute, zivugwa gute kugira batabize muri rusange bamenye ukungene bovura ingwamvu zabo zikareka kuguma zipfa? Murakoze cyane. Yego tukire tubabwire ingwara zishika 12 zifata inkwavu n'imiti izivura. Ingwara ya mbere twayibabwiye ni ingwara yitwa kuto. Iyo ngwara ivugwa n'umuti bita amprolium. Reka bariko baradukurikirana tubereke uyo muti witwa amprolium. Uyo muti murawubona usanzwe ucapyeko inkoko, bisigura yuko imiti bakoresha ku nkoko irashobora gukora kandi no ku nkwavu. Uyo witwa amprolium ukora kubijanye na kuto, kubijanye na coccidiosis. Ico gihe bazitera mu rushinge canke baziha mu kintu zikanwa bigenda gute? Murakoze cyane. Uyu muti ni umuti w'ifu ushira mu mazi hanyuma ugaca urukwavu ruhesha iserenge. Iserenge wakuyeko kajya gashinge. Ahantu hari amafarmasi veterinaire zirahari.
yego cyane ahantu hose ari farumasi veterineri zirahari. Uyu muti barashobora no kuwudetaya ukawukura kuri detaye, agafuniko k'ikiyeri niko bapimako, ni nako dukoresha kandi turiko turavanga n'amazi. Iyindi ndwara igira kabiri ni indwara yitwa Oxyire. Oxyire ni ukuvuga inzoka, nawo dukoresha umuti witwa piperazine. Uyu muti witwa piperazine tuwukoresha turiko turavura canke dukinga inzoka ku nkwavu. Hagati aho uwo muti ni piperazine, turabona ko uriko inkoko. None nta ngaruka mbi ushobora kugira ku nkwavu ko umengo nkuko bigaragara usanzwe waragenewe inkoko? Murakoze cyane. Burya inzoka kenshi nk'inzoka zifata inkoko n'inzoka zifata inkwavu bita Oxyire usanga ari cyo kimwe. Ico kumbure bishaka kuba bitandukaniye ko yoba ari doze, mugabe by'inkoko sinovyinjiramo cyane, mvuge by'inkwavu ko ari byo nkora. Mugabo uyu muti urakora no ku nkwavu nta ngorane. Nawe nyene bawutera mu rushinge canke barazihazikana? Murakoze cyane. N'uyinyene no wifu piperazine ampotre dushira mu mazi, hanyuma urukwavu twaruha dukoresheje iserenge. Indwara igira gatatu ni indwara yitwa regale. Indwara bita regale eratenye, ni ukuvuga amafuni canke ikirato n'ibihushi. Uyo nawo dukoresha umuti witwa ivermectine. Nawo nuwo ugaca donc nawo ukoresha gute? Uyo nawo bawutera, bakoresha urushinga bakawutera mu rusato. Injection subcutaneous. Dushira mu rushinga tukaca dutera mu rushato. Witwa umworozi none vyarashobora kuvyigirira cyangwa awuguze yo cahamagara umuvuzi w'ibitungwa akamufasha? Murakoze cyane. Umworozi w'inkwavu asanzwe atazi gukoresha uyu muti, urahamagara umuveterineri akawutera agatera urukwavu. Mugabo kenshi aba veterineri ico nabonye hari abo usanga baca bitiranya n'ingurube n'impene, kuko murabona rakora no ku ngurube no ku mpene, ugaca usanga ateye doze ari gutera ku ngurube canke ku mpene, ugaca usanga agakwavu karagize ingorane gaciye akamugara canke kagapfa. Ariko kuri uyu muti doze rero bateza gutera ingana gute? Murakoze cyane. Ku gakwavu kakuze dukoresha 0,5 cc. Serenge dukoresha 0,5 ku rukwavu rukuze, 0,4 ku rukwavu ruba ruri munsi y'urukuze, na 0,3 ku kana gatoya ku rukwavu. Okay. Ego. Nukuvuga ku iserenge dukoresha 0,5 kuba gushika ngaha. Ani ku rukwavu rukuze tukagenda turakabanya bifanye no ku rukwavu ari rutoya, 0,4 0,3. Okay. Indwara igira kane ni indwara bita pneumonia ekoriza. Nukuvuga indwara zo mu mahemero, hagira urukwavu rupfunagira. Bitarapfunagira mwene uko. Cange hagenda aho rusha guhema ngira nk'umuntu agwaye yasima. Ukamengo birakorora. Yego, indwara zose z'ihemero zo gukorora dukoresha umuti bita oxytetracycline. Oxytetracycline. Nawo nuwo oxytetracycline. Uyo niwo dukoresha turiko turavura inkwavu indwara z'ihemero, cyo dukoresha uwo nawo nyene dugushira mu mazi, hanyuma urukwavu tukaruhesha iserenge. Kuri iyi ndwara nyene yitwa hagati aho ntaguciriyemwo, ati mushira mu mazi nawo nyene mugateza iserenge. Amazi abangana gute? Murakoze cyane. Oyo turiko turapima umuti w'inkwavu, dukoresha ikivodoka kinini ca marti, no kuvuga 500 ml, inusu y'iritiro. Dufata agafuniko k'ikiyeri canke kifana canke composteri, tugaca tushira mu nusu y'iritiro ry'amazi. Agafuniko k'ifanta canke k'inzoga, mugaca mushira mu iritiro ry'amazi. Muri iki kivodoka cuzuye amazi. Ryaba ari litiro? Inusu y'iritiro. Inusu y'iritiro. Ego. Ku miti yose mushira mu mazi nuko mu miti yose iki gikoresho nico dukoresha. Umuti wose uca mu mazi dukoresha inusu y'iritiro, kandi tukapima ku gafuniko canke akayeri. Kuri iyi ndwara nyene yitwa pneumonia ekoriza, indwara z'ihemero, turakoresha n'umuti w'ikirundi.
dufata amababi 5 y'izi mboga benshi bita ngo ni bisomasoma. Ariko izo zisanzwe ari imboga ngira ngo n'abantu bafungura. Yego cyane turaziteka tukazirya, ni imboga abantu bose bafungura. Dufata amababi 5 y'izi mboga, tukaca dufata n'amababi 7 y'umukaratusi, tukaca tucanjagura mu isekuru. Nabwo ari umukaratusi wa marideni donc ni umukaratusi wari wo wose. Ego donc nk'icyo ngira bacita salinye sinzi ko ariko tukaca tucanjagura mu isekuru, hanyuma tukakanya ayo mazi tukuyemwo, tuca dushiramwo ututsi duke cyane, hanyuma tukaca turunywesha iminsi 4 rimwe ku munsi. Ico gihe muvuze ko ruba gwagwaye ingwara yo mu mahemero yo gupfunagira canke yo gukorora. Inyuma y'imisi 4 urukwavu ruba rwakiza. Ego ingwara ikurikira ni ingwara yitwa rezapsere mamite, muri make babyita ibihute. Urukwavu iyo gwagwaye ibihute usanga ku matwi hari ibintu byabyimbye canke ku mabere mamite, ku mabere. Muri ico gihe duce dukoresha vinaigre de cidre. Niyo duca n'umuti wo kwa muganga nyene. Iyo si umuti wo kwa muganga. Abazi vinaigre mu bintu byo guteka barayizi, nicyo vinaigre bakoresha mu bintu byo guteka. Mukari ho vinaigre blanc na vinaigre de cidre. Iyi murabona ni ratandukanye na ya yindi blanc. Iyi ifise pH 5, ijya yindi ifise pH 2.5, 2.5. Iyi rero niyo nziza cyane kubera ifise urugero rwa acide rwo kuri 5. Yego. Iyindi ngwara igira 6 ni ingwara sindayize mu Kirundi, nzi ibimenyetso byayo, yitwa enterotoxemie. Iyo ngwara yitwa enterotoxemie nayo tuciye tuyipfuza oxytetracycline canke vinaigre de cidre. Dukoresha iyo oxytetracycline canke tugakoresha vinaigre de cidre. Ibimenyetso by'iyo ngwara navyo ndaza kubaha igitabo muraza kubibona, harimwo nakuto mu bimenyetso by'iyo ngwara yitwa enterotoxemie. Mu bimenyetso byerekana harimo nakuto. Yende ngwara ikirindwi ni ngwara yitwa colibacillose. Iyo ngwara yitwa colibacillose ni ngwara mbi cyane mu bworozi bw'inkwavu, kuko akakwavu kafashwe katanguye kwerekana ibimenyetso bya colibacillose kabwirizwa gupfa. Kabwirizwa gupfa ni ukuvuga kerekanye ibimenyetso by'akuto bipfuye kuri colibacillose, kabwirizwa gupfa ucupfura ubusigaye. Ico gihe ntavyo kuvugwa kamaze kugwara, kamaze kwerekana ibimenyetso kabwirizwa gupfa ucupfura izisigaye. Ivyo bimenyetso kumurereho nibiye. Ivyo bimenyetso harimo gucibwamwo, nacyo ne kintu kimenyetso n'ibindi bimenyetso byungirije ivyo muraza kubiraba mu gitabo nza kubaha. Iyo turiko turazivura kenshi kubera turabifata ku mutwe, turajana ico gitabo tukaraba ibimenyetso turiko turabona, tukaca dusoma muri ico gitabo, tukaca tuvuga tuti iyi niyo ngwara yerekanye ibimenyetso byose. Ego nuko muravuze ko iyo ngwara iyo urukwavu imaze kurufata rubwirizwa gupfa. Ego rimwe na rimwe nk'izo ngwara abari nk'ingwara zoba zandukira canke ntizandukira, mu gihe ruri mu zindi ntizandukirwa. Murakoze cyane. Kenshi uko iyo ngwara yitwa colibacillose urukwavu ruza kwerekana ibimenyetso rubimaranye iminsi 6. Niko abahinga batubwira ruba ruyimaranye iminsi 6. Izindi rero ruba kwanduje ziba ziyimaranye iminsi 2, 3, 4. Ni ukuvuga rero izindi nkwavu zikiri muri ico kiringo cy'iminsi 3, 4, 5 uciye uzivura zirakira. Muri make rero irandukira. Okay. Ego yindi ngwara yitwa la maladie Cayenne dure. Maladie Cayenne dure iyo nayo nyene ni ingwara mbi, kuko urukwavu rurwaye iyo ngwara rurabyimba kada ku buryo ugakoze ko mwene ukumva mengana kakoma. Ico gihe mbega ntirugumbiza. Rurashobora kugumbiza iyo rutaye amahenene, naho rukata amahenene mato kandi akumye. Ego ico gihe bigenze gutyo umworozi yibonye
ashagira iki? Murakoze. Iyo ngwara nayo yitwa maladite kayemetire bayivuza sulfate de magnesium. Benshi twarize icyo kintu ku ishuri sulfate de magnesium. Sulfate nyene rya produit chimique nyene ikaba umuti w'urukwavu. Bigenda gute gamutama? Twarayize ku ishuri ni twari tuzi ko ari umuti w'inkwavu. Narababaye cyane kubona batanguye ko ari umuti w'inkwavu. Mugabo ubu ndaryoye cyane maze gusanga ushobora kuvura inkwavu. Ni umunyu. N'umunyu. Ego. Iyi rero mu kuyikoresha dupima bwa bufuniko bw'ikiyeri butatu tukashira mu nusu y'ilitiro ry'amazi hama tugaca tuvura urukwavu. N'igihe kandi urukwavu rutafise akayabagu ata bindi bimenyetso by'ingwara rufise urashobora gukoresha uyu muti ukaruhereza akayabagu gaca kagaruka. Uraboneka none kwa muganga? Ego ugiye muri pharmacie vétérinaire nk'ibujumbura uyu muti uraboneka mugabo kenshi no muri interieur uyu muti ntukunda kuboneka. Ego. Okay. Yindi ngwara igira 9 ni ingwara bita pasteurellose. Iyo nawe nyene tuca tuyivuza umuti witwa oxytetracycline. Uraraba ibimenyetso ukabona ati ibimenyetso ni vya pasteurellose ugaca uyivuza oxytetracycline. Isanzwe yerekana ibimenyetso bimeze gute kugira igaragare ku rukwavu? Eko. Iyo ngwara yitwa pasteurellose. Ibimenyetso yerekana nibi bikurikira. Ubwa mbere urukwavu rurasamura. Kwasamura. Ubwa kabiri urukwavu rurazana amosotsi mu maso. Iyo ruriko rurasamura rurarira. Kitakurira. Mugabo rurazana amosotsi mu maso. Ikindi ca gatatu urukwavu ruratakaza ubwoya musi y'amaso. Usanga kubera ayo marira ubwoya mwe na musi y'amaso uravunguka. Ivyo bimenyetso byose ubibonye rero uca umenya ko ari pasteurellose. Uca uyivuza oxytetracycline. Kandi urugero ni kwa rundi ni kakayeri canke agafuniko umuntu usuyirindiro ry'amazi gaca uraruha mw'iserenge. Ego nuko hagati aho hari akabazo k'amasiko mfise. Hariho ingwara nyinshi nagiye ndumva zivugwa na oxytetracycline. Sivyo? Nk'umworozi canke aborozi benshi ntibashobora kuca bijajara bakaca bavuga ati reka tuze turakoresha ko ari umuti ukora ku ngwara nyinshi ugasanga bamwe inkwavu ziragwara ntibiteho no kurondera ubumenyi bw'ukungene buvura inkwavu zabo akaba ariyo ntango yuko zipfa cyane. Neza cyane nkuko mwavyumvise uyu muti witwa oxytetracycline uravura ingwara nyinshi cyane. Nico kituma umworozi w'inkwavu atikishijwe ukuntu barabi bimenyetso kugira ngo atandukanye ingwara n'iyindi nukuri biragoye cyane. Arashaka gusanga ariko rapfuriye yari kuvura iyindi. Cyo kituma nabahamagara aborozi b'inkwavu yuko borondera ubwa mbere ubumenyi. Dafise ubumenyi nishobora korora inkwavu. Hari ibintu byinshi bitasobanutse by'ingwara z'inkwavu bisaba kuba ufise umuntu agusigurira ivyo ari byo kugira ngo ushobore kuzorora neza. Twabonye uri kurasigura udusigura izo ngwara n'imiti yazo abanyeshuri bagomba guhereza imiti kandi baguhereza umuti utababwiye mbwa tugasanga niwo abo nabo nababizi. Yego aba banyeshuri turafise crepe. Iyo crepe ni crepe tafitire chef d'entreprise. Crepe tafitire chef d'entreprise. Muri iyo crepe rero tubigisha ico bita intelligence financière ukuntu umuntu ashobora kuronka amafaranga. Muri ivyo rero tubigisha umugambi twabonye ko dushobora gukorera ngaha ku ishuri wabaye umugambi w'ubworozi bw'inkwavu. Rero abanyeshuri bari ukuntu borora inkwavu bakiga n'ukuntu bazivura. Abanyeshuri rero bashika 34 bari muri iyo crepe bose bari ukuntu borora inkwavu n'ukuntu bashaka kuzivura. Bivuze ko abanyeshuri bawe bahagaze inyuma yawe udahari nta kibazo urukwavu gogira. Nta ngorane kuko ibi bimenyetso byose barabifise. No kuvuga yuko urukwavu rugeze ingorane baca bafata bakaraba muri vya bintu twiga bagaca bavuga ati ibi bimenyetso tubonye ni ivy'ingwariye mu kuyivura rero natari hari reka dukoreshe uyu muti kuko imiti dusanzwe tuyifise ngaho iguma ihari niyo dukoresha. Muri make Monsieur Auguste ikintu numvise coco nuko bisa nkaho uvuga yuko umworozi wese abwizwa no kwiyegereza imiti.
neza cyane. Nk'umuti mwumvise ukumugaruka n'umuti witwa oxytetracycline n'umuti witwa amprolium. Mu by'ukuri umworozi w'inkwavu yoba agomba kubikora neza, atoba afise oxytetracycline, atoba afise amprolium na piperazine, uyo mworozi w'inkwavu novuga ko ataco yanze. Kuko iyo urukwavu rufashwe n'indwara rukatangura kuta, mu by'ukuri utaciye urupfura ubwo nyene hagahera iminsi 2 iminsi 3 ruba rwamaze kugira ingorane yo gukama amazi ruca rupfa. Bisaba rero ikibona ikimenyetso cyo gucibwamo uca umenya umuti ucuruha kandi ukaba ufise hafi. Okay, kumbure ngira ngo turangiza ni ikiga Mutama wibaza aborozi benshi batazi ku bintu bijanye n'inkwavu? Yego, murakoze cyane. Ivyo aborozi batazi ku bijanye n'inkwavu novuga ko ari ibintu bine. Icambere ntibazi kuzubakira. Icakabiri ibijanye n'imfungurwa zikwiye kurya kugira zimererwe neza, usanga benshi batabisobanukiwe. Kuko n'ubwatsi naho tubona ngo zirya ubwatsi burya ari ubwatsi buvyibushe inkwavu n'ubundi butazivyibushe. Nk'ubwatsi bufise amababi ameze nk'umukenke, cyo bita regramine, ajya amababi ntavyibushe inkwavu. Mugabo tukiye ku minyosho y'ibijumbu canke refete patate douce, ajya amababi ameze nk'ayagutse ari mu mababi avyibushe inkwavu. Nobabwira yuko nk'aborozi b'inkwavu bakoresha uburyo bubayabaye mugaba barimo ibijumbu za nkwavu zabo zimeze neza. Ikindi abarundi batazi bamwe baborozi b'inkwavu nicyo kijanye n'izo ngwara n'ibimenyetso n'imiti. Ego nuko ubwo tugana ku musozo uratubwiye ico umworozi wese yokora kugira abashe korora inkwavu neza muri rusange. Uno munsi nkawe ufise ubumenyi bwinshi Monsieur Augustin, hari abakeneye ubumenyi, hari abakeneye experience wanashima bariko barazorora nkuko twatanguye tubivuga zigapfa cyane. Wo kugana wo mufasha? Murakoze cyane. Jewe mu by'ukuri nsanzwe ndumwigisha, mugabo ico kintu kijanye n'ubworozi bw'inkwavu igihe cyose umuntu anerefunya akambwira ati urukwavu rurafise ingorane, mfise umwanya ngenda amakuru atakora hasi. Kuko uyu mugambi w'inkwavu natanguye kuwiyumvira ko nzowukora gushika mpfuye mu 2005. Bisigura ngo naho leta itari kugira umugambi, je nariyemeje yuko nzofasha na cyane abana nigisha kugira ngo bashobore kuva mu bukene biciye mu rukwavu. Uwo ndondera rero ni naco gituma iki gitabo nkoresha nagitanze muri groupe za WhatsApp kugira ngo umurundi wese azabona ko afise ingorane mu bworozi bw'inkwavu ashobore kugikoresha canke za telefone ndamuha ubufasha kandi ndiko ndabikora benshi barabizi. Ego, hariho n'ikindi kintu nari nibagiye gato. Mu Burundi turafise ikibazo cyuko ubuvuzi bw'inkwavu canke kuronka abahinga mu veterinary banonose ivyo kwiga inkwavu atabuhari. Twese tugenda turiga gutandukanya kugira umwe ugasanga vurukuyo n'undi ugasanga vurukuyo. Wowe uratweretse igitabo washoboye kwandika kijanye n'ubuvuzi bw'inkwavu. Uno munsi ico gitabo buri umworozi wese ahari mu gihugu canke nkuko umugambi w'umukuru w'igihugu bivuga comufasha kugira inkwavu ziwe ntizibandanye zipfa nkuko inkwavu zimaze imisi zipfa cyane ziko zirafasha ni mwino misi. Yego, murakoze cyane. Nababwiye yuko mu ntango ko igitabo cantumye nandika ico gitabo aruko nasomye igitabo cyasohotse mu 1992 cyavuga ko abarimo bo muri mu mashuri mato bo kwigisha abanyeshuri ukuntu borora inkwavu. Icyo gitabo rero kimaze kutasohoka ngo tukibone tukikoreshe, jewe nashimye guca nandika igitabo kiza cyunganira ico kiri mu Kirundi gishobora gufasha aborozi b'inkwavu. Nandika ikibazo n'inyishu nukubangeze ku bibazo birenga 100. Ivyo bibazo birenga 100 rero n'inyishu nibaza yuko birashobora gufasha aborozi b'inkwavu mu Burundi. Hamwe umworozi w'inkwavu wese yoronka ico gitabo kiri mu Kirundi akagisoma cyo mufasha cyane. Murakoze cyane Mutama. Sinzi ko kumbure mu kurangiza ho barakajambo twoba tutavuze ariko mwari mwifuza ko mugina mugashikirije. Murakoze cyane. Akajambo norangiriza ko nuko notumirira abantu korora inkwavu. Jewe ndiko ndorora inkwavu nk'umuntu yize canke asanzwe afise akazi ka leta. Nyibikora ubwa mbere
babona ko menga n'ubucucu mfise mugabo je narinzi ibanga ryabyo no kuvuga ko urukwavu kubera ukuntu ruvyara n'ingoga ubwana bugakura n'ingoga urondeye amafaranga 5,000 ibihumbi 10 ibihumbi 20 urabironka utarinze kubikurana umuntu je no tumirira abarundi rero yuko kugira ngo tuve mu bukene ko bokorora inkwavu kugira ngo ntagire umuntu azoba kinyagwa cyangwa agishobora gutsindwa n'amafaranga 5,000 ibihumbi 10 ibihumbi 20 cyo dufasha cyane kuko umuryango wamukenera ibintu byinshi iyo umuntu afite ikintu yikora ko rero acana ku isoko biraryoshe cyane. Okay, turagushimiye cyane kunsiguro mushoye usangiza abarundi n'ubumenyi bwinshi koko nizera ko abakurikirana ikiganiro bakuye. Murakoze cyane Mutama Augustin. Nanje ndabashimiye nimwasubira koronka kanya murakaruka mutugendere icyo tutavuze tukipfuke Imana ibahezekire cyane. Abariko baradukurikira turabashimiye cyane tubakingurukira ku mwanya mwafashe twizera ko ikiganiro cyabafashije namwe tubasabe kugisangiza abandi duteye imbere twese hamwe byo bavyiza cyane. Murakoze rero, bye bye.